umva ukuri. Ngibi ibintu bine biranga umugenzi mwiza. Muri Bibiliya mu gitabo ca Samweli wa kabiri igice ca 13 hari inkuru yo bitwa Amunoni yorona mushiki we Tamari. Amunoni yaronze agira umunywera yifuza mushiki we, hari abakobwa beza benshi ico gihe, ariko yifuza wavuka ryarirari rya gisore. Agira umugenzi mubi yitwa Yonadabu. Umugenzi kuko bamana bakundana yarabona ko umugenzi wari karonda, Amunoni ari karonda, avuze ati we nibiki, amubwira ikibazo afise, amutura ikibazo afise. Abagenzi dufise turababwira ibiri mu mutima, kuko n'Imana ntigeze turema ngo tubeho twenyene. Imana yaturemye ubwire ngo tuye muri societe. Amubwira ikibazo afise, aramubwira ngo burya nipfuje mushikanje Tamari. Umugenzi yaramwiteze ko impanuro zose, amugira inama mbi. Aravuga ati reka rero nguhe imitwe. Niyo teri mu bavuga ngo reka nguhe imitwe, reka nkubwire uko bigenza. Aramubwira ati wewe wamwifuza gute ntubishikeko. Amurusha ubwenge, amurusha inama, ariko mbi zivuye kuri Satani. Ati genda wigwaze, ubwire so ko atawundi muntu ukeneye ko yo kugemurira atari mushikawe. Se ntiyagira amakenga, arabikora. Umukobwa mwiza yigumije Tamari, abafashwe ku nguvu, arabavyore, aba yononwa n'umuvukanyi wiwe. Umva ukuri no munsi abagenzi bawe ni bande? Yonadabu yabaye umugenzi mubi, yari kumuhana akamuhanura ati wagipfuwe, wa muhungu we wasaze ntukomeye, waworewe. Agafata n'inkona akamukubita ati ucungura no mu bagenzi nta soni, nta bandi bakobwa bahari. So yarakuburiye abandi bakobwa, ati nta n'isoni, ati ibyo bikuremo. Yari gushobora kumuhanura akamwereka inzira nziza, ariko amugira inama mbi. Umugenzi we arahagwa, haba icaha gikomeye cakurikiye n'ivyaha bindi vyo kwica. Umva kuri no munsi abagenzi bawe ni bande bakugira inama nziza? Icambere kiranga umugenzi mwiza, akugira inama nziza. Mu gitabo c'Imigani 13:20 haravuga ngo genda n'abanyabwenge nawe uzo umunyabwenge. Umugenzi mwiza si ukwibutsa ibirori, si ukwibutsa boîte, si ukwibutsa ko mudaherutse kunywa inzoga. Umugenzi mwiza arakubwira ngo nubwo ukorera 10,000 menya kuziganya ayandi uyakoresha ibayabaye. Umugenzi mwiza akwibutsa kuja gusenga, akugira inama nziza. Ica kabiri, umugenzi mwiza akura mu bihe bibi no mu bihe byiza. Igitabo c'Imigani 17:17. Umugenzi mwiza ntakuraba gusa wavyaye, umugenzi mwiza ntakuraba gusa ari ufise amafaranga. Umugenzi mwiza akuraba ugwaye, akuraba wabuze wawe, akuraba wakenye. Umugenzi mwiza akuraba mu bihe bibi no mu bihe byiza, nta na hamwe atandukanira. Iyo ari umugenzi mubi agukunda bihiye, ariko wabuze abayagiye. Ica gatatu, umugenzi mwiza akubwira ikosa mwizina. Ni igitabo c'Imigani 27:17. Umugenzi mwiza akubwira ikosa mwizina, aravuga ngo ukwicuma gikarisha ikindi nuko umuntu akarisha mugenzi we. Iyo icuma kiriko kirakarisha ikindi, buriya nuko tutabibaza, ariko navyo birababara. Iyo umuntu ariko arakubwira ngo wishuye nabi, iyo umuntu ariko arakubwira ngo wagize nabi, uri kigaba, uri umunebwe, birababaza. Ariko ari umugenzi mwiza ntagutinyirira. Umugenzi mwiza akubwira ikosa mwizina uko bagikoze, icaha ntagitinyirira. Aravuga ngo twankane, ariko ndakubwira kuri mubi, kuri iyi ngingo wahemutse, ujya muntu wamuhemukiye, iryo shari rizokumera nabi, iyo nzigo izokugira nabi, dore umucamanza, rujye rubanza waruciye nabi, uzorimbuka, Imana izoguhana. Umugenzi mwiza akubwira izina icaha mwizina. Icanyuma nuko umugenzi mwiza atakwararasa. Umugenzi mwiza uramubwira ibanga akarigumya, akemera akaba konte bloqué, akarigumya akarimira. Umugenzi mwiza ntakwararasa, yuzi yuko hari intege nke runaka ufise, arahora. Umugenzi mwiza ni umuntu akubikira ibanga muri byose. Niyo mpamvu mu gitabo ca Yohana 15:15 Yesu yavuze ngo sinkibita abashumba, ahubwo nabise abakunzi, kuko ibyo numvanye data byose nabibabwiye. Yesu ni umugenzi wacu. Ubwo bugenzi bwo kwama buri gihe atubikira ibanga, atavuga icaha kwa runaka. Uzumva icaha cawe cageze mu rusengero, uzumva icaha cawe cageze ku mugabo wawe uri umugore, uko Imana ikubikira ibanga kandi byose bizi, uzumenya kubikira ibanga mugenzi wawe. Umva ukuri, uzuhitamwo abagenzi